umutima Imana iri kwirakurondera ko we nanje nuwo kuba umuntu azi icyo ashaka uza aho ugomba kuva naho ugomba kugera. Hari abantu batatona bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko duhora tubigenza. Reka tubande dusenge. Mana data rugira vyose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uw'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa n'indimi zose, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye. Uri Imana yo gushima, uri Imana yo kuninahazwa, uri Imana yo gukengurukirwa, kuko uri Imana idukunda kandi Imana ihagarara n'abahagarutse gukora bose, Imana idatoranya ku butoni n'abantu, kuko wowe ugwishiriza imvura yawe bose ukakiriza izuba ryawe bose. None muvyeyi mwiza ndakwingize ngo ugwishe imvura y'umugisha ku bantu bose bazokumvira ijambo, kugira ngo ribahembure kandi ribahagurutse gukora nk'intwari, kuko mwami Imana nta utashizemwe ingabire yotuma ihesha umugisha abandi. Ubyemere ubikore kubw'imbabazi n'urukundo ufitiye ubwoko bwawe. Icubahiro cose n'ishimwe bibi vyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nsenze gutyo, amen amen. Reka turabe ijambo ry'Imana riri muri Nehemiya igice ca kabiri, turasoma kuva ku murongo wa 11 dushikane ku murongo wa 16. Turabe ingene umurongozi w'ukuri imisi yose ntiyumvira ivyo abantu bamubwiye, ariko n'umuntu atohoza, n'umuntu abanza guhaguruka akaraba uko ibintu bimeze, akaraba ko ivyo agiye gukora, akamenya ivyo ariko arakora. Kuko hariho abantu usanga babwira ibintu agakora ibintu atazi n'ivyo ariko arakora. Ariko umurongozi w'ukuri niwe abanza kuja imbere. Aleluya. Aja imbere akabanza akitegereza igikwiye gukorwa n'igidakwiye gukorwa. Haleluya. Akabanza akamenya iyerekwa, kuko iyereka aba ari igiwe. Rero iyerekwa ryawe nta wundi muntu n'umwe akwiye kukuvangira. Haleluya. Si kuvuga ko utohanurwa, mugabo hari icuba wavuganye n'Imana kugira ngo reke ugishire mu rutonde, n'ukubanza ukaciga ko neza, ukabanza ugatohoza, ukabona ingene gikwiye gukorwa, ukabona ibikwiriye gukoreshwa kugira ngo igikorwa kigende neza. Haleluya. Nehemiya rero yafashe umwanya ukubanza kuzunguruka, ko yaheruka kera. Iyo aza kubaza abantu harabamuca intege bakamubwira ati ibintu ntibigishoboka, ntibikunda, ntaho twohera, ntitubone ngene twobigenza, abansi ni benshi, ibintu biragoye. Ariko abanza kuja kuraba ata muntu n'umwe arabwira. Reka dusome ico gice rero ca kabiri, turahera ku murongo wa 11 dushikane ku murongo wa 16. Haravuga ngo nuko nshitsi Yerusalemu marayo iminsi 3, ndaheza mpengera mu ijoro, byukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu n'umwe mbwira ivy'Imana yashize ku mutima wanje ngo ndabikorere Yerusalemu, kandi nta mafarasi twajanye atari yo ngenderako. Nuko iryo joro cya mw'irembo rija kumwonga, nkomeza inzira y'isoko y'ikiyoka, shika no kw'irembo bacishamo umwavu, ngenda nitegereza inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu ukuntu zasenyutse, n'amarembo yaho ingene yahiye. Maze nkomeza inzira ishika kw'irembo rija kw'iriba, shika no ku kidengeri c'umwami, ariko ntihaboneka inzira ifarasi nagendera kwicamwo. Nuko iryo joro nyene subira kudugana akagezi, nkomeza kugenda nitegereza inzitiro, ndaheza ndakevya subira guca muri rya rembo rija kumwonga, nuko ndataha. Ariko abakuru ntibari bazi iyo nagiye canke ico nakoze, kandi ntaco nari bwabwira Abayuda, ari abaherezi, abanyacubahiro, abakuru canke abandi bose bazokorana nanje ico gikorwa. Amen. Nehemiya urumva yari umuntu w'umustrateje. Aravuga ati ubu notangura kuja kubivuga, nkababwira ivy'Imana yambwiye, nkababwira ibikorwa ngiye gukora, hari kuboneka bamuca intege. Haleluya. Ariko we abanza kuja kwiga, abanza kuja kuraba ko gisagara kimeze, ibibanza byose bikeneye kubakwa uko bimeze, abanza kuvyibonera kugira ngo aza babwira details
atawuja kumudikta ngo amubwire ngo ya bimeze gutya twobikora gutya, ariko we agenda azi neza icyo agiye gukora. Haleluya, haleluya. Hanyuma Nehemiya ngo akoroka mw'ijoro, akoroka mw'ijoro ngo amaze iminsi 3 abereka ko atacamuzanye, atekanye ari amahoro, yaje kuramukanya, mugabo ntibamenye ko hari umugambo muzanye. Aravuga ati ubu ntawuza kunyikeka, reka ngende nzunguruke, ngo ajana n'abantu bakeyi cyane, ngira yaravya bizigirwa abari bo bajana. Ngo arazunguruka, aritegereza inzitiro, aritegereza amarembo, aritegereza ikintu cyose, hanyuma aragaruka. Inge nkubwire muntu w'Imana, nukuri igikorwa cyose uhagurutse gukora, wewe utarakibona muri wewe, kitaraba umva, utaratwara inda y'igikorwa ugomba gukora, ntiwoja kugitegeka abandi ngo bagikore ngo bishoboke. Ariko igihe uri kubaha wewe ibyo ufise muri wewe, biroroshe. Haleluya, biroroshe. Hariho abantu usanga bahagurukana n'igikorwa ugasanga nta vision nkeyi bafise, nta yerekwa bafise, none wumva umuntu ashobora gutera imbere gute atayerekwa afise? Hari amashengero menshi ameze gutyo, ubabaza uti none mwebwe uyu munsi iyerekwa mufise gishengero muriko muri kurehe, muriko muri jana he? Ugasanga no mu muryango ugasanga n'abantu bibereye huko nta yerekwa narikeyi bafise, nta migambi. Ntubabaze amafaranga bayarose barajya bakarangiza. Ugasanga mw'ishengero ni ku munsi mu gihugu hariho, sinzi ko ntavyo nzi, ibyo sino bivuga ko je ntavyo nzi, mugabo hariho abantu bameze uko. Haleluya, hariho abantu bameze uko bibereye huko, ntubabaze bakora ibishikiriwe, ntibaplanifya. Ariko Nehemiya abanza guplanifya. Haleluya, abanza kuraba detaye y'igikorwa uko kingana. Haleluya, amenye n'ibyo asaba, ibikoresha asaba uko bingana, amenye ibikoresha asaba. Hariho n'abantu usanga baja gukora igikorwa ugasanga baharuye nabi, igikorwa bagikoze nabi kubera batagiharuriye neza. Ariko Nehemiya abanza kugira iki? Abanza kuja kuraba. Haleluya, ntiyaja kubwirwa n'abandi, kuko iyo abandi bariko baragukorera bagukorera bo uko bumva, ariko ari wewe, ari yerekwa ryawe uritanga uko riri mu mutima wawe. Haleluya, Nehemiya ahaguruka gukora igikorwa, yari determine, aziti nta muntu n'umwe ashaka kumpagarika. Haleluya, umutima Imana ishaka nuwo, umutima Imana iri kwirakurondera ko we nanje nuwo, kuba umuntu azi icyo ashaka, uza aho ugomba kuva naho ugomba kugera. Hari abantu batatona, ubona ko batatona. Imana idufashe, nagira ijambo riko rirankorako, riko riranyigisha. Haleluya, kuko hari aho umuntu avundurukana ikintu atanaha gikuye canke yakiyumvire gusa, mugabo nta guplanifya. Ariko Imana idufashe, nanje mfashe, nanje riko rirantsindira ijambo. Haleluya, hari igihe uvuga ijambo kumva nawe ko riko riragutsinda, nanje ririko rirantsinda. Ariko Imana idufashe tuba abantu baplanifya, niho dushika ku bikorwa vyiza bishobora kurama, bishobora kugera kure. Atari igikorwa ukora uyu munsi ugasanga capfuye, ariko tubanze guplanifya. Rero Imana yo mwijuru igishoboze, nanje nshoboze, tuba abantu vy'ukuri, ivyo dukora byose tubikore tuzi ngo ni igikorwa c'Imana. Ega n'ibikorwa vyawe ukora n'ibikorwa vy'Imana. Nico gituma ukwiye kubisengera, kubera ibyo ukora tubikorera muri societe ikeneye kugira iki? Kubenefisha ibyo turiko turakora. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye kuri iri jambo. Reka wa Mana we udushoboze kuba abantu bakora ibikorwa vyiza biguhimbara, tuba abantu bakora ibikorwa byubahisha izina ryawe, dukora ibikorwa vyiza bibera umugisha abandi, kuko waduhamagariye kuba umugisha w'amahanga. Ndakwinginze se mukunzi mwiza, ushoboze umuntu wese azokumvira ijambo, uwaharakora atabanje guplanifya, atangure kwiga gutegura integuro nziza ishobora kuzovyara umusaruro ubera inyungu ubwoko bwawe. Uzobokoze Mana, ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisendera byizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Aleluya, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.